munsi y'umunsi wa 29 avril 1972 ico yari yakuye leta yose birafitanye isano n'ivyabandanije mbega iyo leta yashizeho mu nyuma ryari turashaka kumenya umuco ifitaniye hagati y'iryakuba rya leta n'igihe leta yasubiriyeho n'icatumye ariko mwatohoza igira kabiri mu vyerekeye amatohoza mwakoze kandi turibaza ko mwagerageje no kuraba bijanye n'ikumira mbere ibintu twaba twumva ngo vya INAU vyabaye ryari ivyo mwatohoje vyari bimeze gute mu 65 uba harabaye ikintu kigomba kumera nka kudeta mu bavyandika mbere vyatumye n'umwami umenga hunga ngira ngo niho biboneka yuko ingorane zari zitanguye cyane mu Burundi biboneka bigaragara tuvuga yuko ari element déclencheur y'ivyo vyakurikiye canke bikwabyo hanyuma kandi mu byo mwagiye muravuga mwavuze element déclencheur que mu 1993 ngo ivyaciye ko ari urugero rw'u Rwanda kandi biraboneka mbega mu 72 Ego. Element déclencheur nayo yoba ari yiye. Icyanyuma uyu mugwi wanyu mu gutohoza ukuri kandi ukuri ni byabaye kandi mukagerageza kuvuga ku mpande zose kandi uko biri. Nibaza kuko kuri kuzodufasha gushika muri kwa kurikuriranira mbega muri ko mutegekanye iki kugira ngo uko kuri kuzodufashe gushika kurikuriranira nyakuri cyane kubana mu mahoro uzoja kuri lo musée de Telvure muzogendeho hari ikintu kibanderore gitembera mu kirere cyanditse ko génocide contre les Hutus 72 kimaze imyaka irenga 10 mu kirere. Le génocide au niveau des pays occidentaux bayizi kuva ikiba ko barayanditseko abatayizi n'abatazira bayikorera ko itwewe twenyene mais au niveau international byaraheze niyo ugiye kubwira ati kurati Bujumbura on a fait l'exercice donc ati non mais qu'est-ce que vous voulez nous raconter la balle est dans votre camp la balle est dans votre le génocide là azwi kuko bari l'ambassadeur de Belgique était là il a parlé les États-Unis ont parlé. Le Premier ministre belge a parlé. Le Premier ministre étranger déjà parlé. Les droits de l'homme et de Louvain-la-Neuve, ils ont fait un rapport. On a toutes ces archives. La communication n'est pas facile parce que j'ai déjà dit qu'il n'y a pas de génocide qui se commette sans la participation de quelques partenaires extérieurs. Umwanya duhanahana tuyaga tumvikana baratwereka igikorwa bariko barakora aho giteye ibikomere bizanira abatari bake umutima ariko ikaba ari n'umuti cy'umuntu wo kwita terapi kugahinda abantu bagize kubura ababo batazi inzira